tukunze kubona nawe uri umwe mu bantu biyamiriza bano bantu abono kwita abaprofete canke abapotre baguma bavuga bati baracakirisha abantu barahezagira umuntu imigisha uri umwe mu bantu tubona ko babagwanya cyane hari n'abavuze ko ushobora kuri umwe mu bantu bakorana na Chimamanda Moses bivaye nuko we wanka bajya abaprofete banka bavuga ati ibintu vya cakira imodoka cakiriki urabigwanya ukavuga ati nyabura ni gukora hariho abaprofete benshi binjira mu byo batazi n'abandi binjira mu byo bazi yinjiye avuga ati ngiye kwikinira idiri ubuzima bwaranze mugakagumanya rya zina rya profete nunda je avuga ati jewe handageze mu gakiza ndabaye umushumba w'Imana oro ari mu byo atazi ariko ujya agenda avuga ati nihigira idiri ujya ari mu byazi kuko bazi uko umuvuzi kama kenshi aba ashaje afise imvi nyinshi baca bamwemera tujya vraiment no muvuzi kama ariko muri interieur yo mvuka bakubonye ushaje cyane ushaka ureke kuvuga utaba mu birizi bagufata ugeze mu myaka yo kuroga hariho ubuvuzi bw'ibiboneka n'ubuvuzi busiguritse n'ubuvuzi bw'ibitaboneka nk'aba papa bobo no babwiza ukuri mu buvuzi kama yuko ushaka kwiberaho neza mu gihe wubatse utokwibanda ku mirete ya mutoye aho bigwa benshi bikumva benebwo tumaze kumenya tukavyirengagiza aha nashatse kukubwira yuko ushobora kujya ayo mabuye akuzura muri apandis ukibagirwa ukajya umutima naguhaye utazi kara umuti iyo ni onyohoje mbisi iyo ni karoti mbisi ubwo n'urutore rwa karundi rubisi iyo ni tunguruswamu naho benshi batayifana ubwo n'ubuki iyo salade iri kumwe na concombre ugacukanya kwa kadimu ugashaka n'ubuki ugacu byihereza ntabwo hasohoka ry'amabuye gusuba warariye ahubwo haca hasohoka n'ubundi burozi butandukanye ibe chronique ica abarundi bisi igisigo hari igihe aba yabitewe n'indwara bita prostate hari igihe aba yabitewe na diabete hari igihe aba yabitewe n'amastress ibyo byose ubifise raporo sexuelle bigenda neza gatatu hari igihe no kukuroga bakuroga bajya bakunda kwigenza nk'ihene zo muci bajya no kubaroga barabaroga uhuye n'umumaraya runaka cyawe ukamukosereza aragutega ijya nyuma ugaca wibera nk'umupadiri Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel umwe wese uri karadukurikirana aho uherereye waba uri mu Burundi muri Amerika muri Europe ndavuga hagiye hatandukanye hose ikaze ndakubwira ko ari jewe mugano wa Kent mugano w'Imana mugano wa Mwetu mugano w'abantu nuko another day another vibe uno munsi nkamuragize gutya nshobora kubazanira umwe mu bihangange umwe mu bantu basanzwe bakoresha imiti kama akenshi iyo twumvise imiti kama abantu benshi bakunze kubifata ukundi kuntu ariko uno munsi ko twagira amahigwe yo kwicarana n'umwe mu basanzwe bakoresha ino miti kama reka araza kutubwira byinshi ndakwakira cyane nyakubahwa Mutama Wilson urakoze cyane nyakubahwa muganwa nkuko mwabivuze nanje n'ubwa mbere nshitse ku iki kibanza citeka kandi ndabona ko giteguritse neza cyane nabyishimiye kandi nabonye yuko namwe vraiment abashitsi mu bakira ahantu hagosora nuko ego uno munsi akenshi twumvise ati imiti kama abantu barafise ukuntu baca bifatira hejuru cyangwa kamenga bariko babitahura ukundi kuntu bavuga ko mushobora kuba mukoresha amareba mushobora kuba mukoresha ibintu vy'amarozi n'ibindi bigiye bitandukanye murakoze cyane kumbaza ico kibazo nkuko babibabwiye je nitwa muganga Wilson niko banyita ariko izina ry'iwanje ni Nahayo Wilson ego nkaba nkora akazi k'ubuvuzi kama kandi nkongera nkisunga n'ijambo ry'Imana niyo mpamvu rero no bibasaba namba mutabiteguye mugabo ndabizi nivyo byanyu kugira ngo tubanze twiyambaza Imana idufashe mwa kino gikorwa na cyane cyane murakoze cyane
turashimye muremyi w'ijuru n'isi we wemeye kubana natwe ukaba twemereye yuko twongera gukora kino kiganiro ugira kandi n'uyu mwene data muganwa nagusaba kugira ngo ushishikaye kubana natwe muri byose na hose kugira ngo tuze gusozera abantu bumvise icy'ingenzi nibyo dusaba mu izina ry'umuremyi w'ijuru n'isi amen. Amen. Nuko uvuze ko ufatanya ibintu by'ubuvuzi bw'imiti kama hambavu yaho ukaba uri n'umukozi w'Imana abantu umenga bisa n'ibica biza kugorana tumenyereye abakoresha bijya bintu baba basa n'abantu menga ntibemera Imana uno munsi turashaka kumenya muganga wiso wewe araheze agafatanya ayo mabanga abiri gute kuba akorera Imana yongera akaba umuganga w'imiti kama. Okay, nkuko ubivuze benshi birabacanga kuko bazi yuko igihe cyose umuvuzi kama bisigure yuko ari umuntu avuguta umubirizi avuguta ibinyankuru avuguta muravumba za karoti amaonyo huje n'ibindi yuko umuntu ari umupfumu ari umurozi kuko adakoresha iby'ikizungu benshi ibyo nibyo bazi kuko nibyo bigishijwe n'abamisiyonari b'abazungu washaka batadukunda 100%. Yego nibo babayobeje n'ahandi bazi neza yuko iyo umuntu amaze kuvuguta ibyo avuguta no ku mashengera mwamwe nta gikorwa na kimwe kurushenga usubira gukora ariko uno munsi bikunze kandi birakunda nashatse kujya atinda bakurire inkoni ku nkenekene kugira ngo bamenye neza yuko ubuvuzi kama bujana niyobokamana bitari ibyo ugatwara kimwe nagomba kubabwira bamnyumva bose yuko babanyuranije n'umugambi w'Imana. Byase tuba dushaka rero gutahura uvuze ko imiti kama itegerezwa kujana n'ibintu by'iyobokamana cyane gose cya dushaka kumenya mbega byoba vyemerewe n'amadini amwe canke ivyo mukora mwebwe mubikora mwisunze Imana gusa. Okay, bite nuko twamaze gukoronezwa n'umuzungu we yashatse kuronka ahantu asoroma irengarenga yatunyegeje byinshi mu bijanye n'iyobokamana washaka atwinzizamwe yuko kugivoka ari vyiza uvuga ati amen mugaye kibuto cyavoka kuko kivura estoma kikongereza amaraso kikavura inzoka akubwira ati ico nica ugikoresheje uri mu Afrika kugira ugite hasi agitore aje kugihingura mwiki mwimiti y'inzoka. Iyo rero we ndaguhaye avoka uvuga ati amen nakubwiye ati mo frere ikibuto ntugitekure kuko umuhinga wo kujya inkoko ayigira igi abayiriye yose rero kijya kibuto icamwa cyose udakoresha ikibuto cyajo ni pasteke utariye zinyambuto iyi papayi utari imbuto zayo iyi ndimu utari imbuto ucumya yuko byose wamaze kubyica uriya maprusa make cyane nka 30% ico cyamo ariko ufashe imbuto ukara umuti ntabwo uzijya ku bwinshi nk'ipera benshi baragerageza muga nuko baca bazimiruko batazihekenya mugo bategezwa kuzihekenya n'imiburiburi bagahekenya nka 15 igipapayi naho kuko ziba zikaze cyane ku masikarisi n'iki zijya mbuto ucuhekenya 5 avoka naho ucukura kwa kangara n'ugwara kukureka ne karaguhenduka ryama hasi muga ntabwupfa ntabwupfa rero nashatse kukubwira yuko umuti kenshi urengeje doze uraguhenda. Ego nuko uraduciriye ku mayange ibintu uri kuravuga bisa nk'uhumenga twebwe turiko tuza twumva ibinyuranye twari dusanzwe tuzi yuko umuntu afashe icamwa afungura kijya camwa ariko wowe uri kuratubwira ati nibanga tutari dusanzwe tuzi uno munsi turashaka kumenya ito nito muganga Wilson bino bintu vyo kuvuza imiti kama yabitanguye ryari yavyize gute? Murakoze cyane rero umbaje ikibazo benshi bakunda kubaza kuko bazi uko umuvuzi kama kenshi aba ashaje afise imvi nyinshi baca bamwemera tujya vraiment no muvuzi kama ariko muri interieur yo mvuka bakubonye ushaje cyane ushaka ureke kuvuga utawa mu birizi bagufata ugeze mu myaka yo kuroga
na cyane cyane kubona ko benshi bakunze kuvuga ko abantu nk'amwe mu bamura barozi neza cyane atarakwije imyaka yo kuroga ego ariko siko bimeze barihenda cyane ariko nagomba kukubwira yuko namba hariho uburozi bukaze kandi bubangamira amagara ya muntu nukwitwara ukutari aho nashatse kuvuga yuko kenshi ntitwosiga kure n'iterambere iterambere ryaratwishe kandi uzi yuko ari ryiza uritwaye neza riragufasha ariko uritwaye nabi rirakwica reka dutange nk'akaroro gatoyi mugabo imbere yuko mvuga wambaje ati mbewe watangiye ryari natangiye mu 2004 ntangira ubuvuzi kama ubwo buvuzi kama nasanze ari hereditaire bose baripfuza kwa bavuzi kama kuvuza ibimera mugabo bakinanata bakavyiga mu mashuri abandi bakavyiga mu makuru d'histoire ariko ukamenya neza yuko atari hereditaire yiwawe ivyo byose ntabwo ubironkamwe amahirwe yo mpamvu uzosanga n'ubutize mu buvuzi kama arashobora gukora akavura mugabo wabyize uvuye bikanga kandi ingwara rimwe imita rimwe mwakoresheje uravuze ikintu kizima ati akenshi usanga ababijamwo atari bose atkumva zuko biba ari ibintu biri karande no vyita karande ni karande nivyo mu miryango mu gisokuru hatariho umuntu yavuye we biragoye kuvyinjiramo kuko uri kurapapira yamvugo y'abarundi yego nuko mbashaka kumenya bajya abantu avura ugasanga we ntiyize ariko arazi gukoresha ijya miti kama akenshi bakunze kuca bavuga ko bashobora kuba bafise izindi mpemu canke uko babivuga ati bafise amajina bakoresha uno munsi nashatse kubabwiza ukuri burya muvuzi kama ni burebure hariho ubuvuzi bw'ibiboneka n'ubuvuzi busiguritse n'ubuvuzi bw'ibitaboneka aho rero tuhatebe turashaka kudusigurire neza uravuze ati hari ubuvuzi bw'ibiboneka nibitaboneka nibisiguritse nibidasiguritse ugashireko nuko rero turagiye uvuze ati ubuvuzi bw'ibisiguritse n'ibidasiguritse nivyo bindi abantu umenga bahava baca bibanyinga uburozi ibyo bidasiguritse n'uburozi atomwe nabijya bisiguritse mugihe ibyo bidasiguritse urumva yuko ari yamabanga y'abarozi ariko ni byiza uko bohava badutega amatwi bakumva neza uko bimeze kuko nawo mese cyangwa ushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarabitahuye neza burabyumva yuko ibyo bibaho baratwemereye kuko itarike 3 z'ukwicenda twari kumwe n'abashikiranganje b'amagara y'abantu harimwo n'intumwa mu Burundi ya OMS hakabamwo na Mairie de la Ville hakabamwo n'abajejwe ibisata by'ubuvuzi kama mu Burundi bivuze ngo uno munsi nabo nyene barabemereye barabizi yuko mukora ku mugaragaro neza cyane ivyo twarakengurutse kandi turabishima kuko harimwe abantu babona kure mu gihugu harimwe abantu babona kure bavuga ati uyu muco w'umwafrika ntuzimanganwe n'umuzungu ngo dukoranizwe mu bwonko ku buryo n'ubwonko bahakwa kubukurayo dushimira cyane indongozi z'igihugu cacu ahobona ko ari bamwe mu badushigikira mu iterambere ahobona ko ndetse no mu gisata cyo kuvura baheruka guha uruhusha abavuza imiti kama nuko turashaka rero Mutama Wilson dusigurire ugenda idonido nkuko bavuze ati ino miti uno munsi ndashaka abantu bajijuke babimenye bareke kwitiranya uburozi no kuvuza imiti kama burya umuzungu amaze gushika muri Afrika agasanga dufatiye ku gihugu cyacu cy'u Burundi amateka menshi n'abasiyanse benshi baremeza yuko igihugu cy'u Burundi gifise itunga ridasanzwe kandi ry'indani udashobora kuba wobonesha amaso umugaha hakaboneka n'ibindi biboneshwa amaso nk'akarorero nk'ingenzi zirashobora kuva mu bihugu byo hanze zateke ibifungurwa aho harimo nk'ibitoke harimo nk'inyama nk'inkoko ariko bageze ngahi wacu muri Afrika aha mu Burundi bagaca bazita
za nyama za nkoko ukabona bariko bazigaburira abanyagihugu bagakoma amashi bagaca baja kugura izini waca ha mu gihugu cy'u Burundi zijya bita ngo karundi mu gihe twebwe tubona yuko utunze inkoko ya karundi aba ari umuntu ataratera imbere ataratahura ariko je ndakubwira yuko nambura umuntu ubugomba guhungabanya ubuzima bwawe ibande ku magi ya mutoyi amagi ya mutoyi ni meza mugo si byiza ko yagira akamenyero ushaka irigi mbere natwe dukora mu buvuzi amagi ya karundi ni afise akamaro mbere n'abana bajya bimicuko ni byiza kubagabura amagi ya karundi ntubwibande kubagabura ku magi ya mutoyi turashaka rero tukiraho nyene uduwe impamvu umuntu yotuma afungura irigi ry'ikirundi kurusha amagi ya mutoyi. Okay, burya irigi ry'ikirundi ntabwo rikwije 100%. Mbwe rya karundi rirakwije bitewe nuko inkoko ifise ndemanwa ubwenge Imana yayihaye yo kumenya ati uno munsi mfungura mu gatondo mfungura ibi saa sita mfungura ibi ku mugoroba mfungura ibi ubuzima bw'iyo nkoko ya karundi iri programa ivyitora irashobora kuvuga ati harageze ko nivura ko mfata kire y'umuti ukanigiye mu byatsi irasoroma ibyatsi irarishije iri programme irashobora kuvuga ati ubu harageze ko njya amabuye igacija gutora ya mabuye ikayafungura kugira ngo bize kuyifasha mu byankenerwa bikeneye mu mubiri ariko mutoyi yoyo iragaburirwa ijya nk'umuntu niyo mpamvu uzosanga idakwije ijana kwijana kubijanye najya amagi yayo nk'aba papa bobo no babwiza ukuri mu buvuzi kama yuko ushaka kwiberaho neza mu gihe wubatse utokwibanda ku mirete ya mutoyi aho bigwa benshi bikumva benebwo uno munsi nababwiye ko abakunzi ba Magic Channel nashoye kubazanira umwe mu bahinga aza kutwigisha uno munsi utuntu tugiye dutandukanye nuko tubandanye rero uravuze ati ahanini usanga twebwe ivyo twirengagiza ari byo bintu byingira kamaro cyane gose akenshi abantu bo babonye mwebwe muri ko muraja gusoroma ivyatsi canke iki umuntu acavuga ati bajya bariko barahamura urya ni bwaburozi neza cyane ntibigakore rero ngo ucuja gusoroma umuti w'ikirundi mu mategeko ho ubu byishe mu banyagihugu bamwe uzosanga mu mategeko icyatsi nk'iki si byiza yo kugisoroma kuzuba bisaba ugisorome ku kirengazuba canke mu gatondo kuko intungamubiri zavyo zirazirana n'imishwarara y'izuba mu gihe byakomeretse ariko bimeze uko aha ni fresh kuko ya mishwarara y'izuba yamaze kwinjira muri bya biterwa mugabo maze kugikata si byiza yo kumishwarara y'izuba icakira ijya mishwara y'izuba irakonsoma intungamubiri ziba ziri muri bya byatsi niyo mpamvu rero tugiye kubisoma mu ijoro canke mu gatondo baca bavuga ati binyegeje abantu ku karabarotse yego ariko siko bimeze je ndashimira mushikiranganje w'amagara y'abantu nkashimira n'umukuru w'inama nshingamateka nkashimira n'umukuru w'umugambwe nkashimira na nyakubahwa president abo bantu sinarinzi yuko bazi bize kandi bimbye mu mizi ibijanye n'ubuvuzi kama baravyataguye neza naho batavyaguye jeho novuga ati nyabona bazofata umwanya ukwiye bumvishe abene gihugu ibijanye n'ubuvuzi kama kuko aho twari hariya mw'inama yabaye mu kw'icenda itariki 3 harabonetse amapreve menshi ku ngwara zavuwe cyane ku bijanye n'imiti kama kandi ziteye ubwoba tukiraho yego turashaka nka Mutama Wilson umwe mu baganga basanzwe bavuza imiti kama hari bamwe abacanke bariya nawo wowe umaze kuvuza imiti kama bari bagwaye ingwara zikomeye
wabari bageze ahantu uvuga ati biranze muga wabavuza iyo miti kama bakaheze bagakira bakamera neza cyane usibye yuko bigoye kwishingira intahe mugabo ndafise urubuga rwa WhatsApp negeranije mw'abafanzi banje n'abandi bavyipfuza kuko nabemereye yuko ndabigisha ukuntu nabo bomenya kwivura bakoresheje ibimera kuko urazi nk'akarore yuko igihe cyose kenshi na kenshi dushobora gufungura ibifungurwa birimwe amabuye turashobora gufungura imiceri irimwe amabuye indagara zirimwe amabuye ibiharage birimwe amabuye iyo rero byateketswe neza bigahura n'umuhinga azi guteka biragoye kuhekenya ibuye ngo urivangure mu bya bifungurwa biryoshe kuri aho ucumira abandi nabo ngo akari mu njya niyo njya ariko rero nukumenya yuko ajya amabuye adasohokana n'umwanda mukuru nkuko benshi bavyibaza aca yicara mu gasaho bita appendix ego amabuye yose uzi wari urashobora kuvuga ati nowe ko kataruzura kandi nama nayari iminsi ubutamenya imana ntizoyitubaza izotubaza ibyo tumaze kumenya tukavyirengagiza aha nashatse kukubwira yuko ushobora kujya ayo mabuye akuzura muri appendix ukibagirwa ukajya umuti Imana yaguhaye utazi kari umuti iyo ni onyohoje mbisi iyo ni karoti mbisi ubwo n'urutore rwa karundi rubisi iyo ni tungurusumu naho benshi batayifana ubwo n'ubuki iyo salade iri kumwe na concombre ugacukanya kwa kadimu ugashako n'ubuki ugacu byihereza ntabwo hasohoka ry'amabuye gusa uba warariye ahubwo haca hasohoka n'ubundi burozi butandukanye aho nagombye kuvuga ntabwo nibagiwe bijya byuma biva ku mamashini ibyuma biva ku mamashini abazungu barabirabye babona yuko byobafasha kugira ngo baronka bo bazabaropera baravuga ati gusekura mu isekura ari umwafrika ntabwo azogwara uno munsi bagufasha uri kurasekura mu isekuro y'ikirundi bazovuga ati raba ari karahamura ariko burya buvuye hari ahantu bo babwizewe n'abantu mbere n'Imana ariko cyatugaruka bamwe bavuga ati urabona ko n'ubuhinga bwo gufasha ijya sekuro irashobora kubonga tugiye duto umuntu akadusekura tukaja mu ifu mbega hoho ntushobora gusanga n'ijya sekuro twe ariko turavuga ushobora gusanga nawe kaya gati kavungutse gashobora kudutera ikibazo agati yo kavungutse kasekuwe gaca mu kayungiro akayungiro karaboroka tujya duti kandi umuhini umaze kufata neza ibyo usekuza uca usanga unyerera ibyo kuvunguka ntibibamo ariko duce turaba umuzungu yavuze ati nibava gukora abadamu babo barushe bakabona tubahaye imashini basukamo bwa bududu ya mashini gaca ibinyarutsa bagaca bafungura bazovuga tewe muzungu waje hageze kumbe n'umutego baduteze urabyumva n'umutego baduteze iyo aba waruzi kuko je nabaye machiniste iyo aba waruzi uko bijya bisekura ibigori n'ubududu ni ivyuma mutupu na makofe atatu ivyuma baconga bitatu bakabishira ko akarindi k'icuma bagaca bagatobora iyo bagatoboye baca bacomeka mu mashini ya makofa atatu aguma yizungurukako rero iyo muje ku mashini iri mu iyo quartier ugahura iyo mihini yaheze kuko mu mezi atatu ibiheze machiniste aca abatondekesha ku murongo ati kujya ndabinyarutse nshiremo imihini mishasha acaja aho bita hehe kuri merezi aca icongesha merezi uraza ukuntu ikata icuma irasigaza icyo bita ubushita burya busigara ku ruhande machiniste n'umudoteri ntabwo ari umudoteri icya profita gusa nuko imihini yiwe bayimuheza yihuse kugira ya mistari iri ku mirongo ntasange yagiye ahandi aca nyarutsa rero agaca yizana bwa bushita buriko agaca comeka hehe muri ya mashini yiwe ati wa mbere rero asukemo wa mustari wose uza kujya twadushita twasigaye kuri cya cuma merezi yakase
duca dutangira gukorokera mu mafu rero sasa ja gucumba rero wirabira ibikurikira baca babwihereza kuri wa mutumba ya mashini imwe ca muri yakati wa mutumba urimwo baca batangira gucibwamwe amaraso bagize amahigwe mabe bagahura n'umusitagere mu mutumba runaka wagwaye korera cyangwa macinya icyo baca bakora baca bose baza gukingira uwo mutumba cyangwa iyo quartier abapfa bapfuye bagiye guhamba kubera iki ya mashini yaja kuri merezi nuko atari byo nshoboye n'ahandi nokoresha seminaire bajya bahuza rya mashini y'ikizungu ukuntu bategerezwa gutegura ijya mihini kugira babone kuyishira hehe muri bwa bufutujya bitagenze uko naho abariko baradukurikirana nimba ugiye guhuza ku mashini kuko utabuzi iyo mihini yuko ari misha naho iba yarashaje irahera none iherera hehe irahera bagacumikamo iyindi mu mezi 3 hari nidakwiza amezi 3 mu gisekuri ibigori mwico ginirasya none cya kidenga cy'ubufu ucuja kumena byose irasi mashini bikaze za mfunguzo zose urazijya entre tuzosanga udapfuye uno munsi ca hirya yejo canke ryari uvuga ngo yagwaye korea canke macinya utangiye gucibwa mw'amaraso ejo canke hirya yejo bikaviramo za cancer zo mu mind test yego ni byiza rero yuko turonsa amafu yo ku mashini twoyasubiramo aho ntihabura na duke dukoroka duciye mu jisho ry'akayungiro ka Kirundi icyo ucukora rero uca wikora kuri bwabo bashimana yaduhaye bwo gukoresha vya bimera abantu batuka ngo ni ivy'ikirundi bakishimira ivy'ikizungu ariko uteguye salade ikaribwa imbere yo gufungura naho benshi bayifasha akamenyero ngo dessert ifatwa après de manger bijya ni kosa rikomeye cyane dessert ifatwa avant de manger après de 30 minutes yego nuko akenshi duhora tubona ku mbuga zanyu iyo muri ko muragerageza gusigura bino bintu benshi bavuga bati uyogerageza kubisigura kubera ko barifise mbega vyoca bigenda gute ariko uno munsi turashaka kumenya mbega umuntu akiritse umuntu atoshobora kuronka ubwo buryo nawe arafise ukuntu ashobora kwaha imiti isanzwe cyangwa adashobora kuronka ubwo basha bw'isarade arafise indi miti yokoresha kugira ashobore kwivura murakoze cyane icyo ni kibazo cyiza cyane abantu batinya bumvise ijambo salade aca atangira kubona umuzungu n'abagwiza atunga ntamenye yuko yama yayikoresheje ntabimenye ariyo mpamvu atigera gwara ya apandisi ngo ivyimbe kuko ajya amabuye amaze kugwiriranamwo apandisi iravyimba imaze kuvyimba hagakurikiramwe amazi igaciba nk'igipurizo ni hajya wumva dogitera kwandikira ati uzokwama uja kwivomesha igihe cyose mu mezi 3 ubwo buzima wumva kububamwo utotuma wirinda kuko igarama imwe yo kwikingira isumba ikiro kimwe cyo kwivura kandi iminsi utamenya Imana yarayirengagije kandi ukuri kumaze umwanya muto nk'uyu kwitwa ikinyoma ariko ikinyoma kimaze umwaka cyitwa ukuri ariko aravuga amajambo akomeye ati ukuri kumaze umwanya muto kwitwa ikinyoma ariko ikinyoma kimaze imyaka 2 canke 3 nico gihindukira kikitwa ukuri ariko kumbure ko uri kuratanga umuco ku barundi ndetse n'abandi bantu benshi badukurikirana bice kuri no rubuga reka uno munsi ubahe ico no kwita ubugurure amaso bamenye kuri binabiriye nuko rero wadusigurira avuga ati urashobora gufungura ibitunguru canke ibi akenshi iyo tubonye iyo muri ko murigisha canke abandi bantu bavuze imiti kama bakunze kwigisha berekana imiti yongereza ndavuga ububasha ku bagabo ariko nivyo benshi basanzwe bamenyereye ko ariko uno munsi duhora tubona ku mbuga zigiye zitandukanye mutama wese avuga ati hariyo n'abavuza amaso hariyo n'abavura umushatsi abavura ubuhanza canke ibinabiriya turashaka kumenya mutama wese wewe ibindi bintu hambavu y'ivyo ashobora kutubwira nk'abagwaye amaso ashobora kugwara amatwi canke kubijanye n'ivyo niyo mirire mutama mirso wewe ikintu yo duhanura nigeke murakoze cyane reka mbanze mpere ko iyo salade benshi batinya imbere yo gufungura fata urutore rwa karundi ururonge neza uce
uruta mu mazi canke onyohoje canke urutore ufate kimwe mw'ivyo bite mu mazi yabize amasegonda 5 ajya amaside babipompeye mu mirima abanza apfe mugabo onyohoje canke shu urasatura kimwe mw'ivyo ni salade yego bivuze ngo ndashobora gukora igitunguru canje gitukura nasira ko tungurusumu n'urutore mba ndiye nanje salade ubuyiri naho gwo urutore rumwe gonyene ibyo ubukoze biba bidasanzwe kuko estoma ibibaye clair mu kuza kwakira ibifungurwa bishashe ni nicaha ni nikosa ku muntu afungura ataranywa amazi ubuririye ku isani togeje kuko estoma ivyo yariye ejo ibiki bifise ariko umenye mw'amazi ica yivuruga igaca ibitransfera mu intestin ubucafu bwose buca buja mu intestin umenye mw'amazi imbere yo gufungura ariko upfuye kujya utaramena mw'amazi ingaruka no kugira amagaze menshi mu nda no kuzurinda gaze carbonique yasohoka abo mwicanye bakiruka isazi mu gateramana nuko dukunze kubona akenshi muri ko muravuza imiti kama hari abavuga ati imbere yuko muza mubanze muce kwa muganga kwipimisha biboneka ko namwe muba musanzwe muza ati ingwara iyi nini tuyivuza uko turashaka rero dutandukire uwo muco rero naho biruko twebwe mu buvuzi kama twarabonye yuko hari ingwara nibyo zivugwa mu kizungu n'izitavugwa mu kizungu zitavugwa mu kizungu rero zica zivugwa mu kirundi niyo mpamvu nubwo bushikarangaji bw'amagara y'abantu bwemeye neza yuko hakwiye kubaho intebe zingahe zibiri abo twebwe hari n'ingwara natwe tudashoboye kuvura duca dusanga ari izo hehe mu kizungu tugaca tuba transfera hehe mu kizungu n'abandi rero mu kizungu cyusanga harimo ingwara burya ingwara igoye cyane ni ingwara y'igitigo hepatite iragoye kuyivurisha imiti y'ikizungu kuko ajya ntuzeye burya bumara bwa bijya binini ajya ama produit chimique arabangamira igitigo mu gihe kigwaye ubu uri kuragihohosha ariko uronse umuti wizewe w'ikirundi ugaca uvuguta neza ukawumwesha ashobora kunywa amaritiro 3 akabakiza ku ngwara y'igitigo nuko bashaka kumenya igitigo dusanzwe tuzi ko kiri nko ku mici 3 dufatiye ku gitigo ajya ama hepatite mwebwe muraheza mukamenya gute ati uno muti no kuvura umuce uyu wa mbere uno muti nawo wundi no kuvura umuce wa kabiri canke wa gatatu tuba dushaka kumenya mwebwe muraheza mukabimenya gute twe turamurungika kwa muganga bakamupima akatuzanira ama examen acha tuzana ama examen tukamenya ubwoko bw'icyo gitigo turiko turavura yego bica bitworohera cyane ariko kandi wigeze kuvuga ati none ku bantu baba papa n'abandi ko bakunda kubaza cyane mu miti kirundi imiti yabo bereke kubijanye n'abapapa n'ibindi canke mu bijanye n'amabanga y'abubatsi benshi icyo kintu kibaraje ishinga mugabo bakaronderera inyishu ahitari benshi wumva ngo kana karafise umuti w'abagabo kana karafise umuti w'abagore kana karafise umuti umeze uko ariko icyo benshi abavuzi bene wacu babavuzi kama bataramenya nuko umupapa abanza kuraba icabimuteye kuko kiba kiriho hari gihe aba yabitewe n'amibe chronique icabarundi bisigisigo hari gihe aba yabitewe n'ingwara bita prostate hari gihe aba yabitewe na diabete hari gihe aba yabitewe n'ama stress ivyo byose bifise rapport sexuelle bigenda neza gatatu hari gihe no kukuroga bakuroga bajya bakunda kwigenza nk'ihene zo muci bajya no kubaroga barabaroga uhuye n'umumaraya runaka cyawe ukamukosereza aragutega ijya nyuma ugaca wibera nk'umupadiri kameramani wanje hari ariko aratwengara nubyumva rero n'abadamu niko kuko rero twebwe tubanza kuraba ikintu cya mbere tukubaza tubanza kubaza yuko hoho woba utikinishije warikinishije turagutandukanya n'ujya atikinishije waba umudamu
uri umugabo tubanza kukubaza ko wikinishije. Kabiri tubanza kukubaza yuko ajya ama produit chimique woba warakoresheje nk'umudamu kwikingira ajya ama planning zino pilule neza cyane tukakubaza warabikoresheje wabikoresheje igihe kingana gute, duca tumenya aho duhera n'icabiguteye kugira ngo ube faible. Ego nuko mbashaka kumenya mbega mwebwe iyo miko murakora ico no kwita consultation kubanza kumenya umuntu biraheza bikabungura iki nkamwe abaganga canke ku ruhande gujya abaje kwivuza? Yo ni navyiza cyane biradufasha kandi birafasha n'umugwayi. Kirazira kikaziririzwa gutanga umuti ngo numvise ugwaye kunuko ngo umutireho ngo nuyu. Ganiriza umugwayi, umubaze ukuntu yafashwe, umubaze n'igihe yafatiwe, umuganirize uciye hirya no hino, uraheze ukamenya neza ukuntu yafashwe. Hari naho usanga ingwara yiwe batewe n'ama stress. None wumvise umuti w'ama stress ari uwo. Ariko muvuze kama waravyize ibyo byose urabimenya, uravuga ati uyu muntu aragwaye ihahamuka. Iyo agwaye ihahamuka ucumye ukuntu umufasha kandi biragenda neza mu gihe gito ukumva yasubiye ku murongo. Ata muti wamuhaye mugabo tibagiye yuko amazi, ubuki, indimu ubivanze utagwaye stomarisere aba ari umuti ufasha kubijanye n'ama stress. Nuko tumenyereye kwa muganga hari imiti iyo baguhaye bakubwira ati uyu urashobora kukubangamira mu kubijanye n'igihimba iki niki, canke ati nimba ufata uyu muti kirazira kugira bati kuko ushobora kuca bikwega canke vyonona kino gihimba kindi. Nubwo byari ko bivura ibi cyane cyane hari imiti usanga iyo umuntu anyoye kwa muganga bamubwira ati ukabona uratoye imitendo uracuhagarika ati ntuzugutere estoma. Tuba dushaka kumenya mbega namwe mu basanzwe bakoresha imiti kama hariyo imiti mu wamuze ati kumbure uno muti hamwe yorenze urugero canka afasha uyu urashobora kumutera iyindi ngwara? Ego hari imiti ibikaze mugabo muvuzi kama nta miti igutera ingwara. Ahubwo gusa irashobora gufata dozi irenze ikaguhenda, ariko si ukuvuga yuko ikigutera ingwara kuko nta ma produit chimique abarimo. N'igihe ushaka kuvanga imiti utayizi utari umuganga wavyigiye urashaka kuvanga ibyatsi bitajana, ukabukoze sansenike yo kuvura uwo muntu. Ni handi ushaka kuyimuhereza ntakire canke nkuko wabivuze akagira ikindi kibazo c'amareji n'ibindi. Ni byiza rero yuko witura umuganga bizi ashaka kukubwira ati iki cyatsi burya ibi byatsi byose hari cyatsi ushobora kujya ugacupfa. Ibi byatsi ubona amashugwe hari cyo ushobora kujya ubwo nyine ugacupfa. Nk'akarorero urabona ico bita imponda. Imponda aha mwewe mwarutse vuba ntayo muzi, niyo babereza inzoga bitoki inyarugombo igomba kumera nk'amasaka. Mugana kantu gato imponda n'akantu kaba kiteke amasaka nayo ari sanzura ugasanga ni muge imponda kabara kantu gatoyi ugaca usanga ni bwinshi yo barabukata bakabusekura bakaronka ifu bagashira mu nzoga y'ibitoki igacisha. Aha babizi bavyumvise. Rero ufashe ujya muzi wijya mponda ukawujya umuzi ukawuhekenya ucupfa. Biboneka kuri mu bumara bwinshi neza cyane. Haba harimo ubumara budasanzwe mugabo haba harimo n'iyindi miti rero bayivanga bakanetraliza bujya bukare bwayo igacivura. Nk'iyi bita ngo ni za ereni, izi bita ngo ni za misipa, aya ma hemorrhoide, ibintu nk'ibyo. Nuko turashaka rero kumenya uno munsi abantu basanzwe babonye muganga Wilson baraheza bakavuga ati ego aravura, ego arafasha bagiye batandukanye. Turagomba kumenya watubwiye ko mu ntango ari ibintu wasanze ari karande ko mu muryango ari hereditaire, ariko mbashaka kumenya woba waranonosoye, hoba hari amashuri woba warabiciyemo canke ni bimwe nyene nkuko bavuga abandi ati sokuru niwe yagusigiye canke ufise ati naragiye ndiga baranyereka bino bintu ingene bikogwa? Okay, murakoze cyane icyo kibazo ngira ngo mwamwigeze kukibaza kandi ndazi muribuka cyane bamwe urakigarukanye.
burya jewe uko biri kose jewe nabyize mu mico ibiri ni hereditere nivyo kuko papa yari umuvuzi naho atari bwimbe mu mizi cyane ngo abitwereke mugabo ico nabonesha amaso nkiri umwana yari umuvuzi kuko tugwaye nabona sekura izi mbuto z'ipapayi nkabona asekuye imizi yayo nkabona avanze n'ubuki agashiramwo n'imisigati agaca kanya uwo mutobe rero agaca uduhereza ufise ikibazo c'agasama ufise ikibazo c'ubuyoka ibyo byose byasohoka ukabibona ngaho muri po nibyo rero nokubwira yuko papa yari umuvuzi kandi adasanzwe uri kuradiyara wigira bijya na biriya yaca sekura amakara y'umukayitonsi ukanawuvanze n'umutobe w'imisigati agaca guhereza diare yacihagarara urabyumva rero nanje kwiga natangiye muri Adventiste mpejeje kwiga muri Adventiste duca duhura n'umuganga mu buvuzi kama yadutangiriye imbere uwo bita Alexis Arimenshi turigana ujya twariganye hanyuma inyuma yaho nahavuye nja aho bita Itabora comme refuge hanyuma mvuyeyo nacenja Uganda aho hariho umugenzi nikundira cyane twaba turi kumwe wewe niwe yanjanye muri iryo shuri ry'Itabora hanyuma mvuye Itabora niho nacenja Uganda mvuye Uganda mu Rwanda ho twahagura ibikoresho kuko hari ibikoresho byinshi cyane nk'aya makaroti amashufure n'ibindi niho twakura ibikoresho bya pratique mu Rwanda rero pratique twaciye twinjira aho bita kwa Murimbarimba benshi barahazi muri Kongo tugiye gukorerayo kuko twaragiye turahakorera mugabo Murimbarimba umuvuzi kama yakorana n'abazungu atwumva kare turiko dukoreramwo ko muri Kongo yaciye avuga ataba abantu ko tubona bariko bakira abantu benshi kandi twumva bariko bashinga intahe twokora iki kugira tukorane nabo nkaho yovuze ati ntibagume badutwara abakiriya quelque part tireka tubiyegereze turagenda tubereka byangombwa byose bacavuga ati mwebwe rero nimuze dukorane kumbe ba profita kudukura ko bumenyi nabwo nticyari kirenga kuri bo oya rero tubibonye uko duca tukurikirana amateka yiwe twumva ni benshi yagiye ariko yirukana bahagiye kumwereka ubumenyi mu yo company yiwe duca turavayo na je ndi mvuke mu Cibitoke Charugombo ego rero naciye mvayo nshanza ngahe Bujumbura nshima kuzana n'umuryango bitenuka atawuhoraho yabaye nuko abantu benshi bakunze kuvuga ati uno muganga Wilson ku mbuga zigiye zitandukanye atari yemera avuga ko afise certificate avuga ko yavyigiye ibi nibi atari ko tuba dushaka bajye abantu bashinga intahe na Wilson nawe ubwawe nk'umuganga hariho ingwara ubuvuga ati ino yari ikomeye ariko narayivuye gutya nza kubona irakiza abantu batatu ushobora kuvuga ati bano bantu nibo nakiriye maze kwakira nkabona ati birakomeye ariko bikarangira ndabavuye neza murakoze cyane reka naho tutagiye amahigwe yo kubazana iyo tubimenya twazana ama preve yose nk'abari mu rubuga rw'iwanje sinzi uko burimwo mugabo utari muzojemwo ama preve menshi abishinga ntaho uzobyumva uko bashingira intaha abandi nabo mu bihugu byo hanze turafise abaha muri Canada turafise abo muri Amerika ndafise nabaha muri Tanzania aha muri Kongo hoho barambuka bakaza mugaba abo benshi nabo twakorana kera iyi soko ya Bujumbura itarashi bari banzi baca baja mu ivyo bihugu rero nibo rero bagize ikibazo bavuga ati turafise umuganga mu Burundi ukabona ari package aje kuramutsa mugakaca agenda janye iyo miti akava Amerika aje kurondera imiti kwa nahayo Wilson yego nuko mu gutandukira umuce ugira kabiri wari wavuze ati aho twari mu bivuzwa ntamasaboneka ukuno munsi ushobora kuvuga ati muganwa agashatsi kawe kabenje aturafata ibi nibi urumwe mu bantu twashoboye kubona baguma bavuga bati uno mugabo
avuga ko akoresha imiti y'ikirundi ucugira kura nabereka ati umushatsi wanje raba uribuka kweri nuko turashaka kumenya rero muri bino bintu navyo byo kuvuga ati hari ingwara ziba zivugwa zitaboneka ari nayo mpamvu benshi gushika no munsi bakivuga ko mushobora kuba mukorana n'amarozi kumva uko hari ibintu umuntu ashobora kuba agwaye muga uburyo bwo kubimuvura bukaba bugoye no munsi turashaka ko twagira amahirwe yo kwicarana na muganga Wilson abiduhe ku muco. Murakoze cyane. Reka Maria aka kantu warumbajije ati ino nabo bo hanze gusa utubwiye ino hoho ntabo aho nyene twarakoresheje bwa buvuzi butaboneka n'ububoneka mu kurekepera bamwe kuko urashobora kuvuka ufise inyenyeri benshi ntibumva inyenyeri cyacyo tara yawe impano yawe urashobora kubaho barayiroze barazimije ugakora ugafundika bikanka amaserivise yose akabura abahora bagukunda idini rikakwanka abagenzi bakakwanka na nyoka kakwanka bitewe n'iki nuko bagutaye ku ico bita icankiro nuko bagutaye ku iki kumukoshi nico no mu gihe baba baragutaye ko agashururu ukumva uvuye ngaha ngo ugiye muri Amerika guhiga ubuzima kumbe bakwirukanye ni babandi bava taco bafise. Rero iyo tubonye abo bantu ico tubakorera turabanza tukaboza babandi babura ukuntu bantera amabuye bacatora amabuye ati mbe ukoza imfizi y'umugabo nka ntuzeyi nka mugano birashika ukabaho uzi yuko koga rukoga uyu muntu w'inyuma ariko kuva kera mu isezerano rya kera Imana y'ukuri yarigisha abahereje bayo yuko bategerezwa kwama bagira nte biyeza na Paul mweranda canke Paulo yaravyemeje yuko twokwama twiyeza uko bukeye uko bwije si mu buryo rero bwo koga iyi piscine oya ni koga umuntu w'indani mu buryo bwa esprit spirituel ego rero koga urabona ujya munyu w'amabuye umwe wa kera mwebwe ntawe mwabonye muzi neza mwebwe dukunze kumva bavuga cumva imawe okay n'umunyu w'amabuye ukiva mu nyanja utarononwa n'umuzungu ngo awucishe mu mashini uvange n'imiti ujya munyu ugiye ukawufata ugaca uwuvanga nico bita umunyagasozi hanyuma ugacuvanga nico bita time hamwe na romari byo si ibintu bitatu si byatsi bitatu uvanga na wa munyu w'amabuye ugaca uwuteka byose ukabitekana umunyu ucuyonga bya byatsi nabyo bigafata irangi ugaca woga bisanzwe nakagasabune kawe uko wipfuza inyuma y'ivyo y'amazi hariho ibanga hajya bakubwira ati ntibabahende umuti uratongerwa ntibabahende nta muti n'umwe ukoresha udatongeye ngo uzopfa warakugira akamaro bihenda gato hajya bihenda gato abubaha Imana barasenga abatazi Imana baratongera uko niko abarundi bavuga ariko nariyumviriye ndavuga ati ngomba kuraba umuntu ari karasenga n'umuntu ari karatongera ndayo difference iri hagati yabo bantu cyo nsanga wa wundi atongera avuga ati wa mutiwe uyu muti ni nawe umuhereza uze kumuvura nuku bikijya kivyimba kize gukira ndasabye kugira ngo ibimuvamwo vyose bigende bisubire kwa bimushizemo uwundi na waratongereye uwundi nawe ari karasenga Mana ushora byose ndagusabye kugira ngo uyu muti waremye uze kuvura kijya kivyimba bigende bisubire kwa bizanye ndabisabye mu izina ry'umuremyi w'ijuru n'isi mbe watongereye n'uwasenze uwo batandukanyiriza he gutongera ni jambo ry'abahirika y'abazungu kugira ngo bafobye ya mico yacu yo gusenga ku mico kama y'abarundi
twarasenga n'abamisiyonari bataraza twarubaha Imana mbere uno munsi bamaze kuza amadini akagwira niho ibyaha byagwiriye. tukunze kubona nawe uri umwe mu bantu biyamiriza bano bantu abono kwita abaprofete canke abapotre baguma bavuga bati baracakirisha abantu barahezagira umuntu imigisha. uri umwe mu bantu tubona ko babagwanya cyane. hari n'abavuze ko ushobora kuri umwe mu bantu bakorana na Chimamanda Moses bivaye nuko we wanka bajya abaprofete banka bavuga ati ibintu bya cakira imodoka cakiriki urabigwanya ukavuga ati nyabura ni gukora neza cyane. Sije gusa ndabivuga ahubwo nisunga abo twemera mu ijambo ry'Imana. Paul Mweranda yavuze ngo udakoze ntakagirente ntakajye. Bajya nabo bashaka kujya batakoze. Mugabo hariho abaprofete benshi binjira mu byo batazi n'abandi binjira mu byo bazi. Yinjira avuga ati ngiye kwikinira idiri ubuzima bwaranze. Mugakagumanya rya zina rya profete. Nunda javuga ati jewe handageze mu gakiza ndabaye umushumba w'Imana. Oro ari mu byatazi. Ariko ujya agenda avuga ati nihigira idiri ujya ari mu byazi. Kuko Imana ntabwo yubakira mu bitangaza. Oya. Ntibibaho. Rero niyo mpamvu bajya ntashobora kubacira kwiteka cyane kuko narigeze mu icyo gisata cyabo barimo. Bakunze no kuvuga ko kumva zuko wahoze uri umukozi w'Imana ukabivamo atahubwo ubu warayovye wagiye gukorana n'ibindi bishetani. Nivyo rero bazi. Nagomba kukubwira yuko ivyo bita ngo ni bishetani bazanya abakurambere bacu bakera ba Aburahamu ba Isaka bajya ba Dawidi bakazana nuwo Yesu niyo babwira ati je mwaransumbya gusenga kubera iki nakoze hasi nkabereka pratique nkasiga impumyi baratuma mu maso ibumba agakira. Mwaransumbya gusenga mwebwe kuki ntamusengeye nagombye kubereka yuko ibidibomotse itobotse ukatikira ko kayihomekako. Ntabwo ari gusengera ijya ntoboro ya bido ya tobotse ngo mana ndagusabye kugira iki gitoboro gikire. Ntibibaho pratika. Kuko Paul ndakunda kumushimangira ko cyane aravuga ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Niyo mpamvu na Musa ajya gutora Abisirayeli yamubwiye ati none ufise iki? None twama twasenze gamana. Mbwira icyo ufise nta na kimwe urazi ko ndumungere. Ati si icyo nkubwira nta na kimwe ufise akantu kantaco. Ati nta kintu atari inkono. None wari watebye kubivuga. Rero bujya natwe akantu gato y'inkaka karashaka kukuvura mu gihe ubumaze igihe ucoma amatike y'indege. Akantu gato y'inkaka niyo mpamvu abarundi bakunda kuducira umugani uvuga uti utazi umuti awunyako. Rero urumuvuzi kama itegeko rya mbere ubanza guhabwa nukubahiza ikintu cyitwa icyatsi naho butakize karumuti. Ni ikintu cyambere wirinda kuja kwitoilette mu gahinga ngo nuko ari mu ishamba rya Nyaganande ngo ugaca wituma irusi. Urabyumva ubukoze icago kidasanzwe n'Abisirayeli ko babigenza bafata ikimito bakimba bakarenza kutuvu n'ibitungwa biciye ubwenge bigifise ubwenge byahawe n'Imana kibanza kwimba kigashaka kutuvu. Ariko umuntu gacuzosanga yononye karite yose toreke no mwishamba. Nivyo rero bujya umuvuzi kama n'umuntu wambe yategerezwa kugira iki isuku no gukingira ibidukikije. Reka rero mu ncamake mbanze ndakwereke ingwara turiko turavura kuko nk'uwo muntu abantu twavuye n'umuntu ivyiwe byose byara hari habo twari dufise bari basanzwe bagwaye ingwara zikumakomeye nka hepatite igitigu cyararengewe n'ikinure kwaya ibi bitaro bikomakomeye n'ubu wowe ndamufise aba mu Kajaga ego yaramuvuje biranka baramubwira ati we rero ugabe kuko ugwaye ingwara ikomeye cyane ikinure cyarapfutse iki igitigu
mbere yuko turangiza ikiganiro Ego. kumva zuko dutegerezwa kuzomutuma ko muganga Wilson kugira dushobore kutuganiriza ashobore kudusigurira byinshi kuri ibi ariko ntitwogenda atadushingiye ino ntahe cyangwa atatweretse kano kantu mu kurangiza ikiganiro reka muganga Wilson abanze atwereke anadusigurire mbega byagenze gute. Okay, reka tubereke ku ngwara nyinshi ziriko ziravugwa. Abafise ikibazo cy'amafigo bamwe bakunda gucika imigongo bahagaze canke bicaye banaryamye, abo bantu turabafasha. Abahema bibaruhije kuma asthma, bronchite, amasenezite n'inkorora, abo bantu barashima Imana. Abamana uburuhe batakoze kubera imitsi bayugarijwe n'amakolesterol satire bigatuma akunda kugwa ibinyanya, kwisinza ko bicaye, kwibagirwa cyane yaja mu nzu kuza ikintu fulana akakibagirwa, abo bantu turabakira. Kugwa ibinyanya, amagaze. Abafise ikibazo c'ingwara y'ubwoba, nta numwe atagira ubwoba, mugo hari ubwoba bw'indenga kamere, ukazosanga fone isonya hakwita umutima uragurutse, mwiyose arikanze, ego urikanze, wibutse ikintu fulani ukumva umutima urasimbye kandi atabifu ufitaniye n'abantu, abo turabafasha kuko ari ibimenyetso by'umutima. Ingwara ya rheumatisme, manque ya calcium, magnesium na phosphore, icunyu gikomeza amagufa n'amenyo kiba cyaheze, abo bantu turabafasha naho uba wavyimbye ku masikari utakiduga neza bikagenda neza. Abafise ikibazo c'amareji, kwiyaga c'amatashi yo ku mubiri, n'umuti tukoza naho ufuse zijya ngwara wumva ngo zirandukira, tukogeje uwo mutundi ukawunywa bigenda neza po ikoroha. Turafise ikibazo turakira abafise ikibazo cyo kuzurinda, greve zikamara nyinshi nk'imodoka iri ku mudugo, waja ku toilette ukabura cyakujayo kandi washaka, kiramutse kiboneka kaza ari umwanda ukomeye nk'amabuye cyakaza ifuro. Iyo rero wakoresheje uwo muti uravugwa neza ubucafu bwose bugasora, kuko turakukora ravage. Kubyo ukora ravage y'imodoka niko n'umuntu tegezwa kumufata. Kuziba amatwiyo n'amatrope kuba mama n'abapapa benshi bagashobora kuba ingumba ngo n'umugambi w'Imana. Nta Mana ifise umugambi ugahitse ku bantu, ahubwo nuko inzira ziba zarazibye, izo turazizibura mu gihe dupimye tugasanga n'ikibazo wavutse. Ego siko wavutse. Turakira abafise ikibazo cyo kumeneka umutwe w'uruhande rumwe byo bita migraine, isukari nyinshi kwa diatique irasoka muri pancreas, ariko twebwe ntabwo tugwana n'isukari yo mu mubiri, ahubwo twe turavura pancreas ikadije isukari neza mu mubiri. Twe turafise n'igipimo cya kirundi, muga ntabwo bisigwa ko twobabuza kuja kwa docteur kujya wimenye ko ufite isukari. Uzokoresha kino gipimo, uzogende hakirikaye mu gatondo saa 11 z'ubuca, usoke gupisa kwihagarika hasi hanze, ucusubira mu nzu wugare, samo ucusohoke akazuba katararasa kuri wa mukoyo wawe mutoyi. Umunsi uzohasanga isazi, ubunyegeri, inzuki, uzomenye kimwe mw'ivyo yuko ari kimenyetso kikwereka yuko umaze kugwara ingwara y'isukari. Ubonye ko twinshi dukoko twinshi uzoba wararembye, ubonye ko dukeyi niho uzobugifatwa ucunyarukira kwa muganga. Turakira abafise ikibazo cyo kuza amatwiyo n'amatrope n'ivyo twama twayivuze ingwara zo gupfa mu bihimba by'irondoka. Ibimenyetso kuko ingwara yo mu bihimba by'irondoka irasambuye imiryango y'abantu benshi, abenshi barasama divorce kandi baye bagikundanye. Umumama yayigwaye aruma, akiyaga, agata amatarike, akaribwa ivy'imindani muri matrice, infection vaginale n'ibindi. Iyo rero yamaze kugwara, rapport sexuelle subira kugenda neza ku mudamu, uca wibwira ngo yakwinuvye, yagusuzuguye, ugatanya mu byo guforosa n'ibindi, kandi ari kosa rya viole. Abapapa bamara umwanya urume rumara bite nuko baba bagwaye, kuko faiblesse z'umugabo muri rapport sexuelle kenshi zishingira ku bintu nyamukuru bitatu. Ubwa mbere ni diabete, ubugira kabiri amibe chronique, ubugira icyo abarundi biti gisigo, ubwa nyuma na stress. Ufise kimwe mw'ivyo, rapport sexuelle ntigenda neza, ariko igenze neza ububaye umuganga w'umugore wawe, kuko itagenze neza ukabudakome mu manga y'ubatse umupapa, umugore aragwara akabyimba ibirenge, ukibwa ngo yibungenze, arashobora kwama yamenetse umutwe, ama migraine, ukibwira ngo ni ingwara yo kwa muganga, imitahe yose kayiheza kwa muganga cyangwa ngo baramuroze. Ariko nawe arashobora kutamica bivuye ko ugiriwe amahigwe mabi akaja kuri babadamu byigenze hanze, bica bimusomera umuti, bikamubwira ati zana inzoga we watebye kwicarana n'abagore. Iyi ngwara turaza aho yazana, umugabo wawe ntakomeye. Twagiye kwa muganga ejo mu gatondo, baca bamujara ko bita bapfubuzi, bamuzana ari nkware kandi yagiye ari nkoko.
naho rero abapapa barashobora kwirinda ikintu cyitwa ama stress mu gukoresha bwa buki y'amazi hamwe n'indimu ukabikanyira mukaza ubyiheza nk'icayi mukagabanya amamirete mukagabanya ibicapati mukagabanya ibintu byo mu mafrigo ibyo biratwica umuhwi ntukavuge ngo n'uwo mwana wihereza ujya muremure mugo ujyane na rijya jisho ryawe uraribona kajya kajisho kumuhwi kajya uca usanga umengo benshi bagatana n'igishishwa ijya n'iboro ku mugi w'umuhwi natujya dushishwa two ku ruhande umuhwi tujya bakurako tujya dutonoka ukibwira ngo twatonotse nabi ugaca ugwana natwe uri kuradukurako ijya ni dawa naho rero finaluma abari foie na estomac irangwa no gushavuzwa n'ubusa kurota ibiroto bibi kubura ama appétit constipation jaunisse na face rose 70% maladie abari amibe chronique rero abenshi barabizi bama batwituye bagasanga ibintu nibizima kandi tubonye yuko ingwara yawe tutayivura tugutaransifera ku bandi ariko twabonye yuko tuyivura biba vyiza kukoza ndababwiye amateka yiwanje kuko nabanje kwiyoga bya birebire mbere muzonyemerere ndababwira amateka yiwanje aho navuye mu gihe ntari bwamye yuko kwiyoga bibaho bakunzi ba Magic Channel ndakubwira ko no munsi twari twashoboye kugirwa amahigwe yo kwicarana n'umwe mu basanzwe bavuza imiti kama baramuzi ni muganga Wilson niwe twariko turayaga kuri binabiriya aho ubona ko yari karaturangira imiti myinshi vya bindi twe twahora twibaza yuko ari vyo guta vya bindi twebwe twahora dusuzugura nivyo twagiye gusanga no munsi ari ngira kamaro nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizitera intege biraheza bikatwubaka bikatuma dukora ibindi bintu vyinshi tubemerera ko muganga tuzomurondera kugira ashobore kugaruka adusigurire ndetse anadushingira intahe kuri binabiriya nuko twashaka udusezerera abakunzi ba Magic Channel abariko baradukurikirana murakoze cyane kuba mwana twakiriye kandi mukatuyagisha neza mukatwiceka ahantu hameze neza kandi turazi yuko mufise amateka meza kuba dushitse kuri radio yanyu natwe twahawe iteka kubw'ivyo rero je nitwa Nahayo Wilson batazera muganga Wilson inimero ni 69 345 035 aho Bujumbura mu Kinama muri Muyinga 614 niho twakira abantu consultation ni 5000 sinoeka kwibabwira kuko hari abantu baza bakuyagisha umunsi wose ukarenga ngo yaje kwivuza rero turabibutsa yuko consultation turayaga kuri 5000 tukakutekera n'impanuro yico wokora cyangwa ukuntu wo kwivura mu gihe tusanze iyo ngwara woyivura nuko yego tubashimira cyane tukatubahaye ikaze ku bantu batwipfuza aho bari hose kandi amateka mwama mwayumvise murakoze nuko ndakubwira ko wari kumwe nanje mugano wa Kent mugano w'Imana mugano mweto mugano abantu wari karadufasha kugira dushobore kuronka zino sanamu zimeze neza cyane mwite Scott